mwebwe ntazo mwabonye ngo rero basenge bazi dusenge barabisabye ndumurongozi arongoye iyi ntara ya Musenyi ngo rero Bobo. Magara sokoni. Nibatanye babiri batwararekuwe mugabo utazobona ikibazo utazobona ikibazo Paulo yari yanabibwiye Timoteyo ati rero mu bihe by'imperuka ibintu bizoba bikomeye cyane, abantu bazoba badakunda ababo, birarira, bikakisha, intashima n'ibirandamuke. Burya rero ibirandamuke n'abantu badashima ndababonye, kandi ntangajwe n'abantu bamwe mu barongozi narinzi ngo n'abantu bazima ku buryo batagikunda n'abantu. Umuntu naho wowe utamukunda mu by'Imana uragomba gutekana, kandi ko mu bihe by'iherezo abantu bazoba badakunda abantu, badakunda bagenzi babo, bafise ikibazo kinini cyane. Ariko rero tugomba kumenya ko turi mu bihe by'iherezo kugira ngo abantu tumenye ibyo turiko tujamwo. Kubw'ibyo rero turababajwe cyane uburyo twari twaje gushigikira bagenzi bacu b'abaririmbyi ku buryo bariko barasohora alubumu yabo, tugaza tubona umupasitoro ngo n'umukuru w'intara arabihagaritse, ngo umutekano ngo ntukwiye, ngo bajeje umutekano ngo nibo babihagaritse, kubera gusa babonye ngo abantu ngo baje ngo babaririmbye bavuye i Bujumbura. Ico ni cari ikintu cotuma ibyo bihagarara, kubera ko burya abantu b'Imana b'abadventiste umunsi w'indwi barihangana, kubera ko abateguye igikorane niyo bataza kwihangana byari kuba bibi cyane. Kuri kw'igenekerezo twari dufise ubutumire butwerekeza mu ntara mvugabutumwa ya Musenyi, neza na neza kw'ishengero rya Munyakabanda ku Muzinda. Ariko ibintu bibaye sinzi biteye agahinda, kuko ubutumire twari dufise tumaze integuro gutangura, hamaze kurimba amakorali atari make, twumvise itangazo ridasanzwe rimenyesha ko abavuye i Bujumbura bose badashobora kuririmba, kandi twari dufise ubutumire busimwe ko na pasiteri w'intara mvugabutumwa ya Musenyi n'abarongozi b'ishengero. Ku by'ukuri n'ayandi makorali twari turi kumwe, tubonye inzego zidasanzwe, ab'umutekano, abapasiteri batandukanye, harimwo n'utwara sitasiyo ya Bubanza bita Alfred Mibarurwa, n'uwundi mupasiteri witwa David asanzwe arongoye ino ntara. Kumbure rero twe turatashe kuko abakristo bagizwe no kuba igikorane kimaze guhagarara, duce dufata ingingo yo gutaha. Ariko ku by'ukuri agashavu ntikobura, uravye ubutumire twari dufise tukaba dutashe igikorwa tutagikoze uko byategerezwa. Bari dufise urupapuro rutwemeza ko tuza twahawe uburenganzira no kuvuga ngo pastor umukuru w'intara ya Musenyi yashize ko n'umukono niwe yari yatanze uruhusha n'uburenganzira bw'uko tuza, kuko mu ishengero ry'Abadventiste b'umunsi w'indwi iyo bidaciye mu nzego z'amakete kugira ngo bikunde uze umupasitoro waho mugiye canke waho muvuye atashize ko uruhusha ntaho muja. Ni naco gituma ikijya gihe cyo mu bukwe bw'Ikana, igihe Yesu yakora kijya gitangaro, kuko nico gitangaro Yesu yakoze,
nta muntu n'umwe yinjiye muri burya bukwe atari uko yari yatumiwe. Nico gituma kuza mu bintu utatumiwe ubura umuvumvyi. Twe rero ntabwo twari n'abavumvyi, twari dufise ubutumire uwo mupasitoro nyene yaduhaye. Nico gituma rero twe twatangajwe no kubona we nyene ahaguruka avuga ngo concert canke ico bita mu Kirundi igikorane canke igiterane, aho yahagurutse avuga ngo kirahagaze. Kubera iki? Abonye abantu yatumiye we nyene adashoboye ngira kubemera, kandi none yari yatumiye abatazi. Nico gituma rero turagomba kuza turihangana. Nabonye n'undi mupasitoro twakoranye cyane ahantu bita mu Kanyosha yitwa Pasteur Mibarurwa Alfred. Nawe nyene nabonye yabigizemo uruhara runini, kandi we amaze kubigiramo uruhara runini igihe kirekire, ariko kandi n'imyaka iri kwiramujana aragomba kuraba kubera ko ategure passion yiwe neza. Bazo tugize cyo kimerani makorali yari gutumirwa kugira ngo dufate mu mugongo bagenzi bacu bashitse twicaye, bagenzi bacu bakeya bamaze kuririmba, twebwe ngira n'agatuguta tutarana kihanagura tumva ngo bashobora guhagarika igikorane kuko bimeze neza. Yababaje cyane, hariho bimwe nahora numva bivugwa by'akajagari, umuntu akibaza yuko bitoba ari byo, ariko bavuga ati ubu namaze kubyibonera. Bya bindi bavuga ngo inkuru barirano irutwa niyo wiboneye, nabibonye. Birambabaza cyane iyo ndiko mbona abantu b'Imana, abantu twamenye ukuri turiko turajyana. Ishingiro ry'Imana ryahindutse ikibanza cya bamwe n'abandi mu nyungu zabo. Simbona yuko ibi bintu mu by'ukuri bifise umuntu iyo bari korabihigamo inyungu mu rugendo turiko tuja mu ijuru. Ariko rero igihari mu by'ukuri nuko nk'abantu b'Imana tubwirizwa gusubira kwitanguriro y'ivyo twigishijwe, hanyuma tugashobora kubaka ishingiro ry'Imana. Hanyuma abantu b'Imana nabo umwe nuri yashobora kuba yoba ariko yumva yuko muri kano kajagara cyo hakura mwe ndavuga ati nagende bukebuke, agenze bukebuke, kuko oraho ubwiwe niwe azokwirwanirira. Ishingiro ry'Imana ryubase kuri Yesu Kristo, nta muntu ahari kugira ngo ashobore kuba yogwanirira iri shengero. Kuri birababaje cyane, birababaje abo hagarariye igikorwa cy'Imana akaba ari bo turiko tumera nk'abaterana imirago. Muze twisunge Yesu Kristo niwe rutare rwacu mu izina by'ukuri. Ugareje kuraba birabaje cyane uburyo umuntu yakora ikibazo kivuga kiti mbese iyo ryacu riko yava he riko rirajahe. Twaronse ubutumire rero, igitangaje nuko mu butumire dufise twaronse ubutumire pasiteri waho w'intara yaho yari asinye, ndetse n'abarongozi b'ishengero babo bari basinye. Igitangaje nuko umupasiteri waho ariwo nyene bari wa mbere muvaga igikorane, kandi ariko kandi tuza turavunira akagohe abantu bitwa ngo n'abapasitoro n'abarongozi. Ivyanditswe biratubwira neza ko mu murimo w'Imana uheruka turiko turarangiza kugira Yesu azogaruke. Abapasitoro nta kazi bafise, abapasitoro ntibarimwo mu bazovuga umurimo w'ubutumwa bwa marayika wa gatatu burangiza kugira ngo Yesu agaruka. Abapasitoro ntibarimwo, bafise ikindi gikorwa cabo. Bisigura ngo abantu biza amashure ya teologiya ntibarimwo, aho tuba tuvuze abapasitoro. Nico gituma rero ubutumwa buca mu nzira nyinshi, kubera ko twari twibereye mu by'ubutumwa duciye mu ndirimbo. Bagomba gutekana, kandi nyuma yo gutekana bakagomba kugira ngo batuze imitima, kugira ngo baze guteza akajagari. Ni naco gituma burya turashimira na leta yacu y'u Burundi, kubera ko leta yacu y'u Burundi irihangana cyane. Dufise abarongozi basenga Imana kandi bazi ibyo barimo, kubera ko akajagari gatezwa n'abantu bamwe bo ku ruhande rumwe bita ngo nabo ku ruhande rw'Imana kararenze, ku buryo leta y'u Burundi hazogira igihe ibadaho kumwe na Yesu yabivuga ngo
abwira arahodoki ati rero kudakonze canke ngo ntubire ngo ngiye kukudahwa rero nabo baguma bateza akajagari ku ruhande kugira ngo bikunde ahubwo batume leta inashavura ku rwego itoshavurirako.